baravuze ngo kubera iki Nancy ushobora kwakira umutumire nk'uriya akavuga ngo abakobwa b'abarundikazi ngo si beza cyane. Ladies bakurikiranye ikiganiro bakaba baranizere ko bamaze kukubabarira bakwihanganire vraiment kuba waravuze ko utarigera udraga umukobwa ko ari bo bakudraga naco nyene kirimo mu byatumye abantu batakira ikiganiro neza. Babishiye mu ishavu bijya bya mbere bavyibaza. Ego bijya bya mbere byaheze. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije cyane kandi ndabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, inyuma ya kamera ari CK Professional muri studio ya Buja Hit TV. Tukaba twakiri umutumire azwi ku izina rya K Mars, wa styliste atabyorosha. Yes, yagarutse mu nyubako za Buja Hit TV. Hari byinshi cyane dushaka kuvugana na K Mars abidukundiye na cyane K Mars ramutse ariko ikiganiro cyacu. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Buja Hit TV. Bless up. Okay. K Mars karibu kandi muri studio ya Buja Hit TV. Subwa mbere uje, subwa mbere tuvuganye, se n'ubwa mbere tuzadukoranye ikiganiro. K Mars kiganiro uherutse gukora charazanye akantu novuga katameze neza ariko kandi katameze nabi cyane kubera muri industry muri aka kazi kanyu ko kumenyekanisha ibintu no kubimenyekanisha. Donc ni ibintu byama byabaye. K Mars hari benshi bari imihari cyane mu bakobwa ariko hariho n'abahungu kandi bagiye bagira ico bavuze ku kiganiro wakoze. Bon, jewe nk'umumenyesha makuru ndavuga ati no ibintu bishobora guhera reka ndaguhamagare ubwira kandi kugira ngo ugire ico ushikiriza na cyane abakunzi bawe na cyane abakunzi ba Buja Hit TV, abantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu, ugire ico ubabwiye. Icambere bahagaze ko cyane baravuze ngo kubera iki Nancy ushobora kwakira umutumire nk'uriya akavuga ngo abakobwa b'abarundikazi ngo si beza cyane ngo kandi deja nawe muri kumwe uri mwiza. Nahawe kwishura ico kibazo naje nico nabajijwe. Okay. So kwanza ndagushimiye kwanza kuma kandi jambo kandi no kwimvira kuntumira ubwira kanzi ngamu studio ya Buja Hit TV. Naje narabonye kweri ko abantu bamwe bavyakire nabi kandi no kuvyakira nabi novuga byavuye mu gutahura nabi. Bono vuga Nancy wewe sinzi ko wumva igene ikiganiro wambagije ati ni wahe mukobwa mu bindi kati yo barenze bafite mwiza cyane. Ngo kuba beza abarundi kazi ni beza birazwi. Deja novuga ati no mu sinzima isi yose birazwi ko umukobwa mwiza cyane ari umuhinzi. Havuye umuhinzi mu ngasubira mu Ethiopia ego. Ethiopia havuye Ethiopia ni umunyarwandakazi ndaza kwikira Burundi. Sigura yuko abarundi turi beza, abarundi kazi ni beza cyane, ni beza. Mbere kujya kuromba gike rero ngo mwiza cyane gose bafite arengeje. Aho novuga niho noba ni gikonfuzi kidogo unaona. Kuko novuga ati uwo nari kuvuga mwiza cyane arengeje bose umuvyeyi wanje novuga nyibarutse parce que urabona yibarutse umuhungu nyene mwiza cyo bibona nawe. Mbona novuga ati ntibabitahure nabi abarundi kazi ni beza gusa kujya kuno kimbagije kumbaza urenze gose mwiza. Donc ikibazo cari reka sike adusubiriza inyuma gato mu kiganiro doretse gukora kugira ngo swata batashoboye kuraba ikiganiro bumve neza ikibazo nari nakubajije. Mu bakobwa b'abarundi kazi umukobwa wovuga uyu ni mwiza cyane ararenze, tugiye no mu basta tugiye no mu bandi basanzwe. Abantu bose basanzwe kabisa si ati rero mu Burundi nta mukobwa mwiza cyane ahari. Barasanzwe kabisa. Ikintu mu buzima kitarigera kigushikira niki? No. Nko kudraga umukobwa je ni kintu nikigira kenshi cyane umunsi bari mu parce que nibo bandondera.
nkande yo bamaze kukurondera akubwira ko agukunda nakubajije umukobwa mwiza cyane mu Burundi peut-être ego ushobora kuba twese twaribeshe ushobora kuba waribeshe je nkibeshe ariko jewe novuga yuko peut-être icabababaje ari kujya nyine wavuze ko ata bose basanzwe ego ariko umaze kuvuga ko ari beza bon ni turi beza je co ndakizi turi beza uwoba yarababaye kubera wavuze ko ata mukobwa mwiza ahari mu Burundi ashobora kuba peut-être canke ugasanga nyene kuba twese turi abarundi kazi twese twifuza kuvugwa neza ngasanga niyo mpamvu byababaje ariko kuba ushoboye kutubwira donc impamvu yatumye wishura kuri reka abaza kubitahura baraza kubitahura hama tuzosura tubibone kandi mu makomanto azoza bazokwandika bivanye n'iki kiganiro turiko turakorana abarundi kazi ngo turi beza murabyumvise K-Mars aratubwiye ko abarundi kazi turi beza ahubwo gusa ikibazo gishobora kuba cara mu canze gato bivanye ngo n'ukuntu namubajije ngo abarundi kazi natubwira umurundi kazi mwiza cane arenze okay ico tuvuge ko tukiretse gato nizere ko ladies bakurikiranye ikiganiro bakababara nizere ko bamaze kukubabarira bakwihanganire vraiment kubera naje deja uvuze ko tamukobwa mwiza hari naje nababaye ariko nyene ndikausha kubera je bama bambwira ko ndi mwiza ucumbwira ko nari ko tamukobwa mwiza bon negerezwa kubabara hari ikindi kandi congeye kigira kizana naco nyene utuntu tutameze neza novuga aho wavuga ko wewe utarigera udraga umukobwa ngira ngo na ego na cyane reka tuhagarare kwanza kuri ico kuba waravuze ko utarigera udraga umukobwa ko ari bo bakudraga naco nyene kirimo mu byatumye abantu batakira ikiganiro neza. Okay, so hama kuco noba narishyuye mvuga ati sindigera ndesha novuga ati urabona nasi nkiza ngaha warantumiye uvuga ati tuje kumenyekanisha ivyo ukora bamenye K-Mars agenda ati impuzu n'umustiliste en fait ni tubintu byene vy'impuzu urumva sinaje ngakwishura ibintu byanye n'ubuzima bwanje en fait ko byo ntaradaga canke maze kudaga novuga nibanga ryanje sitwe twatuzanye byasonye niko ndakubesha urumva ibintu nk'ivyo kwihagarara ko tubitahura nawe ati rero mu majambo make wanyishuye kugira ngo wambeshe kubera utaruje kuvuga ngaho ubuzima bwawe ariko ikindi kintu muze muribuka muje muri studio uje kubonana n'umenyesha makuru tureke no muri studio turase ukuntu turakunda kubaza mu buzima busanzwe duhuye nk'ahantu kubera ibintu tubamwo usanga nyene nguma mbaza utuntu rero ni ngombwa muza mwiteze ko hari n'ibindi bintu tubabaza sinari kukubaza gusa impuzu hari ibindi mba nkeneye kugira ngo nanje ndonke nanje amakuru kugira ngo ikiganiro canje kiryohe by the way tunovuga ko hariho abantu bataratahura ibi bintu hariho bamwe batarabitahura kubera urabona twebwe dushobora kubitahura nk'abajeune abandi nabo ugasanga n'abantu bakuze ntibabitahura peut-être ugasanga waranyegeje kubera utaruje kumbwira ubuzima bwawe ariko girlfriend wakabibona akavuga ati aranyihakanye urabona ibintu nk'ivyo hama mu nyuma nyene bikaba ibibazo bon K-Mars uravuze ati rero bakunzi ba Bujo Hit TV ati rero kuba yaranyishuye kuriya no kubera ataraje gushira ubuzima bwiwe ku mugaragaro ngo ubuzima bwiwe n'ubwiwiwe nyene ntabwo ari ubwo kumbuga ngurukana bumenyi kandi ubuzima bwiwe nta nubwo biri ngombwa abantu bose babumenye niyo mpamvu yambeje K-Mars uri sûr ego none cyari kinari mu ncama ukuri nje ndakoze umutima wanje okay abakobwa benshi baravuga ngo nituzoswa kuja kumushorera K-Mars kubera ko ashobora kuvuga ko twari tugiye kumujaga byakiriye gute
bo icyo kintu novuga Vyoba nawe hari umaze kubikubwira je bashika bangaye bose arambwiye ngo yari umuntu twahora tugenda iwiwe tugagura ibintu ariko bivanye na interview yamukoresheje twe tuzosubira iwiwe ntazavuga ko tugenda kumudraga ibintu nk'ibyo bona vuga je ibyo mu bagenzi b'abakobwa nta numwigiza bimbwira Messi no barabikubwiye no wabwira ati ni kwa kundi nyene batari batahuye neza ariko kuvyukuri no bwani ba batenyenye nibatuze Kemonsi no byanyene yari juste tout kude nyene no vuga ati na twavangatanye ibintu tutavuze cyari cyanzanye cyo kumenyekanisha impuzu cyo n'abadandaza ariko ntibaze bimvire yuko ngo waje kundaga no bijya ntabwo ari ukuri kubandiraga cyangwa nkadaga nibanga riri muri Jesse cyo nanjye kumenyekanisha gusa nibaze kandi biyumvira kandi ibyo bintu ngo baje kundaba ngo bava biyumvira nabi oya kandi nabo byashavuje ndacyabisubiramo banyihanganira ntibambindi image mafisa bambona kutukujya nyine mu Kmart mu stylist mu business yetu hari undi yavuze ngo mbega ku gatelefone kawe ka iPhone 6 Plus uri kurerekana aratangana nimero ya telefone ngo uramubwira aguhindurire itelefone wewe nk'umuntu uravye wisomye iyo commentaire wabyakiriye gute mbona uvuga ati commentaire je ntanabonye gusa nk'uwo muntu ndibaza kuba yanditse kurya navuga nawe yashaka ace muri iyi emission kuko si ushaka nko gufasha cyangwa ufite umutima wo gukora ikintu umuntu ugishyira ku mugaragaro uramwegera ati rero nawe yashatse kumenyekana biciye mu kiganiro okay commentaire ni nyinshi cyane sinozisoma zose izari ziri ngombwa cyane zari izo uwundi aravuga ngo ko mbega umuvuga ngo uri mwiza ngo uri mwiza wahe n'utwo dushati kubaba n'ibindi none ga Kmart wewe ubiravye kweri nuri mwiza bo no vuga ati yeshura kwishima ati ngo ndi mwiza si kuko biravugwa yuko akwishima ushimwa n'abandi abariko barakurikirana ikiganiro cacu bakunzi ba Buja Hit TV muturabire abana akaba atari mwiza mu byandike urumva mu byandike uko nyene nimba atari mwiza mu bimubwire nimba ari mwiza naho nyene mu bimubwire sorry gusa bishiye mwishavu bijya byambere bavyiba ego bijya byambere byaheze nizere ko bagutahuye dejo amaze kuvuga ko ikibazo arico cakubanye utatahuye neza bon ni ibintu byumvikana jewe nkandi kubera ntahura n'ingoga bon ndumva ari ibintu byumvikana kandi wabivuze ko utaruje kuvuga ubuzima bwawe kutaruje gushira ubuzima bwawe ku mugaragaro ahubwo waruje kugira ngo umenyekanishe ibikorwa byawe ariko barakurikirana ikiganiro cacu rero abakunzi ba Buja Hit TV Kmart yaje kugira ngo ashaka kubabwira impamvu y'ibyabaye ni kugira ni mubandanye nk'umushavuriye abantu mwari musanzwe muje kumushorera impuzu ntimureke kugenda ngo kubera ngo Kmart yavuze ibi nibi oya ngo Kmart ngo nuwundi ngo nujya munsi nawe yavuze biriya ngo abantu babiri batandukanye Kmart barakomanse kandi ko cya kindi cyo kubegwa ari wavuze ngo d'ailleurs nuberewe ngo uberewe iki ngo Mega Kmart dusubire inyuma mwana mama so novuga ujya munsi novuga kwanza hajya maze gusukumva uyu muntu yamaze kwishima nivyo kora byose cyubitse n'ubusa ujya munsi namaze kwanza kwigaragaza imbere namaze kwigaragaza nabi imbere yabo namaze kwigaragaza nk'umuntu yishima uvuga nawe banzi bantu urumva nivyo nokora byose cyubitse n'ubusa ariko wowe biravyo wari uberewe ombo jewe nambara tukwambara simenya ngo nabere cyangwa sinabererwa gusa bo nibo baba babibona akavuga tuyaberewe cyangwa nyaberewe Kmart wo warambwiye ko ugiye ahantu ugasanga ari umuntu aberewe kugusumba ucisubira inyuma ugahindura impuzu simo cya kibazo nyine nakubwiye ati sinarinje kugaragaza ubuzima bwanje nari hari ibintu bimwe byasa ko ndakubesha byasa ko ntihagarara gusa nk'abajene bo baca babitora bavuga ati ni imyaka ni kwihagarara ko bisa kugenda ukometu kuvyukuri
sinokwishima ngo ndabega ngo kurusha abandi oya hariho abantu benshi babegwa ndi bazura bazi kandi abasanga benshi barabegwa vraiment respect. Okay, Mars, avant yuko uza ngaha wari waciye hehe wagikoze iki hamucura zanga? Mbo avant yuko nza ngaha naciye muri douche nko bisanzwe gusa nuko nyene sindi gahunda mvuye ngari indi shoca njamwe harano natumiwe soko nshika. Okay, Mars, twararonse amakuru yuko ikireka ndakireke nzokikubaza uwundi munsi ndacihojeje nzokikubaza uwundi munsi. Rero K-Mars, kubera udakunda gushira ubuzima bwawe ku mugaragaro, hari ibibazo ntaza ndakubaza kugira ntusubire kumbesha hama byongere bizane byongere bizane icuka kibi. Bon, K-Mars, ku kazi biriko bigenda gute? Ibyashara byawe biriko birasohoka nkuko ugomba canke bivanye n'ibihe turimwo akazi ntikariko karagenda neza? Okay, novuga ati kazi karabandanya neza bwo gusa iyi nakubesha amasi iyi sinari meze neza nakora n'ifise stress kuko buryo uragenda hano hose bagutera ivyatsi ikintu kitabereye usanga no hamukwiyaza ntumwakiriye nko kujya amenyereye usanga hari ibintu biriko biragenda nabi mu kazi ni gusa baragura baraza kagura metu sinabakira nko kujya kema sanzo ndabakiye kuko barazi kiyazanje ndakwakiriye vraiment nawe utabuje kugura kuko ntsonda kwakira usanga waguze kuko yafise n'ibintu byiza n'icyo arabimbwira. Okay, ibintu ufise mu iduka uhora ubona ukabona ati ibi ni byiza cyane, ibi birakunzwe cyane, ibi biriko birasohoka cyane, nibihe canke ibintu umuntu agura hama bigasohoka cyane nibi? Mambo je mu dandaza bwanje ibintu mbona bisohoka cyane gose na mupantaro y'abagabo. Amapantaro y'abagabo arasohoka, amashati n'amatriko kuko ibirato birazinje bira muri 100 kuduza en fait byo bigenda kuri forme y'amapantaro yarasohoka sana. Ipantaro nziza y'umugabo yo igugwa nkangahe? Ipantaro nziza ariko y'umugabo nyene, umugabo apana nkamwe usanga muri aba jeune mwambara nyene mukambara n'amapocket round oya nyene ipantaro y'umugabo yubashe afise nka famille ziba zigugwa nkangahe nziza nyene nziza? Nivyo ngo ipantaro y'umugabo sinzi kandi muri ya muzi ya kare yavuga ngo nambara amadolari oya so ipantaro y'umugabo kuko niza abagabo gusa ziba ziri muri 35 kudusha muri 50 yababira muri zo prix. Okay. 50. K-Mars, bivanye n'igihe umaze ukora aka kazi ko kwambika abantu no kudandaza impuzu, K-Mars, turetse kimwe watubwira ko iki kugora ari uko umuntu ashobora kuza ukamubwira ati izi zirakubereye ariko ugasanga we yakunze izindi ariko wowe ukabona ko zitamubereye. Ikindi kintu kikunda kukubera intambamye muri ako kazi kawe niki? Ikindi kintu kimbere intambamye bivanye nko mu kurangura kuko urabona muri ibi bihe kimwe bya corona gufata voyage biragorana, hari ukundi kuntu rero tubitumana ugasanga twese twabitumye umuntu twabitoreye hamwe n'abandi badandaza b'impuzu urumva hari ukuntu biteba ugasanga rero kuko ibintu barabitora sana muri shop ugasanga ibintu bikobera guherana hama ibyo bindi byatevye kuza usanga kuko nawuje ubonye ibintu byabo gabanutse ari ukuntu nyine cumengana ntagiri kubona neza ariko ubonye ukasanga biruzuye nawe uragira morale yo kugura gushana ucangana ikibazo kugira ngo ntori ikindi usanga byose ari byiza. K-Mars, umugenzi wawe bufise muhanurana muvugana ibintu donc by'ubuzima yo barinde mwamubonana kangahe ku munsi? Ngo umugenzi novuga yo bari proche yanje n'umugenzi wanje turirimbana muri la Frequent Team yitwa MCKT. N'umugenzi novuga arampanura kuko deja amazi kumva ibya interview yabonye nyashigikiye yambwiye K-Mars ibyo wakoze ndakunda gushigikira nawe umugenzi ibyo wakoze ntibibereye nacyo gituma kandi umaze ko no bya mugenzi wa mugendana atanagushigikiye ucucika n'intego nawe ubwawe uco wigaya no nace
cyangwa birambabaje. Hari n'ubundi turimbana nyene nawe yitwa Gabi Snare nawe nyene yarambwiye ati ivyo wakoze n'ibirori. En fait novuga mu bantu benshi bambwiye ibintu hariho famille nabo bagenzi banje turi proche tugenda Gabi Snare MC Kezi na Yakim nibo bagenzi turimbana twamo turi proche sana bambwiye ko ntitubishikiye kuri ivyo wakoze bwa nta numwe yigeze akubwira ati na bro interview yako imetusua maana ile video ina trend something like ana akwereka yuko wakoze ibintu byiza bo abone ashobora kubura abone ashobora kubura mere umuntu akwanuye canke agusupportize uraraba kwanza uwo muntu ukaraba kwanza imico yiwe mbo niri compare sivo ndabona izi mpanuro zaba nizo z'abagenzi banje abahubwo bariko baranyuje bavuze kemazi bijya wakoze baca bagutinya badebe me abagenzi barambwira aho wangu cyo tuma nabwo n'abakobwa banakwanka banakwinuba uro bisaba ko usubira hariya kandi muri guca hit wiyeskize batahuze neza urumva ntiba basuko ndi kukubona neza bareke kubona nk'umuvayo kuko ajya naramenje deja ndaregreta naje myself maski ndo hivyo ni leo tu. Ok, bon, K-Mars, oh my god, sinubasha kubaza cyane ku buzima nubasha kubaza cyane kuri ibi ariko ibi navyo tukumenya tubigarukana cumi ngo turiko turavyibutsa abantu kandi bategerezwa kuvyibagira. By the way, kwanza I'm so sorry jewe kwanje novuga sorry bivanye peut-être ni bibazo nagenda kubaza bigatuma wishura inyishu zitari nziza ariko kandi nanje urabizi mba ndi mu kazi ka minsi yose urumva nta kubajije ibibazo nanje sinoronka ubugari bari ngombwa nyene bari ngombwa nyene ndakubaza. Bon, K-Mars turetse ibi bya stylish kuko no wambika abantu n'ukuntu dandaza impuzu ikindi kintu ubukora mu buzima niki nakubwiye atari ibyo kwambika impuzu nsanzwe nzirimba ati nakubwira yitwa La Frequentine. Okay, ku muziki wawe uri ready tuvuge ko gato yigusa kubera ndashaka kuzokurondera tuvugane kubijanye n'umuziki. Ikintu nshaka kumenya na cyane ndashaka kumenya igihe uba waratanguriye kuririmba, ndashaka kumenya umuririmbyi yatumye uririmba. Benshi usanga hari umuririmbyi yamuteye kuririmba bivanye n'ukuntu yaririmba, abandi bivana n'impano abafise muri we. Ivyo bibazo bibiri ubimbajije ndakubaza ikindi kibazo kimwe ca nyuma hama tusozera ikiganiro cacu. So novuga ati gutangura kuririmba natanguye muri 2014 niyo tutangura kuririmba. Donc ndashaka kumenya ikindi kintu ca nyuma ni kibazo ca nyuma turangiza ikiganiro cacu. K-Mars arifuza kuzokora iki kugira ngo umuziki wiwe utere imbere cyane? Bo icyo nzokora kwanza umuziki ndawukunda urumva hama travaya sana kandi nkaca bo kubona ibyo navuga bo baswaga team bo twabe inspira ko tuvuga ati nge natwe tubwire twaye ari 2014 nk'ibyo sana ariko ubu twe tubona nka Sauti Sol tukashaka kugera muri zya ntabwo bageze ko nabo bafite terenge natwe itimu yacu La Frequentine. Okay, ndagushimiye cyane K-Mars kuba witavye ubutumire bwanje, ndagushimiye kuba washitse muri studio ya Buja Hit TV. Nizere ko abantu bakurikiranye ikiganiro cacu na cyane bamwe bari bababajwe n'icambere iki kibahumurije kikigize ico gihindura. Yes, ndagushimiye cyane nimba ufite ico ubishikiriza abakurikiranye ikiganiro cacu urashaka kwibabwira. Okay, so akajamba kanyuma no batekerera niko kundi nyene kubatumira muri K-Mars shop sanzwe iri mu bwiza kujya 8 numero 73 tu juste kuzura amabisi hangi akindi kintu nohereza ko ni cyo kuvuga yuko kubakiriye interview ya mbere bayakiriye nabi kubace bambona ukundi kuntu bavuga musosoni baguma bambona K-Mars kujya nyene bamenyereye bambindi image bavuga
ikindi ni ntibagiye kugira subscribe muri Buja Hit TV. Yes, ndashimiye abantu mwakurikiranye ikiganiro cacu, nizere ko cabaryoheye. Yari Nancy Yabanda kuri microphone, nkaba nari ndi kumwe na K Mars muri studio Buja Hit TV. Inyuma ya kamera hari CK Professional. Turabakunda cyane. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment, kandi muri commentaire zanyu ndabasabye muze kwandika uno munsi ibintu bitandukanye gato, kubera K Mars murabyumva ko yari yaje na cyane kwiyescuza kuri bamwe bakira interview ya mbere nabi. Ndabakunda cyane rero, bye.